aravuga ngo Dawidi yibuka urukundo rwa Yonatani, aravuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbega haragasigarira mu nzu ya Sawuli kuba kakiriho. Twari ko dusoma ku murongo wa mbere. Murongo wa mbere urakuvuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbega haragasigarira mu nzu ya Sawuli ko bakakiriho kugira ngo ndamugirire neza ku bwa Yonatani. Maze hari umunyarugo wa Sawuli yitwa Ziba, nuko baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati ni wowe Ziba? nawe ati yego ni jewe Ziba umusabyi wawe. Umwami aramubaza ati mbega mu nzu ya Sawuli nawo bakiriho ngo ndamugirire neza ku bw'Imana? Ziba yishura umwami ati haracasigaye umwana wawe Yonatani amugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati aba hehe? Ziba yishura umwami ati aba kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Maze umwami Dawidi aramutuma baramuzana, bamukuye kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani umuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawidi, akubita inkoro hasi aramwunamira. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti, aritaba ati sabwe. Dawidi aramubarira ati mpore ntacu utinya, kuko ntazobura kukugirira neza ku bwa Yonatani, ku bwa so Yonatani, kandi nzogusubiza amatongo yose ya sogokuru Sawuli, kandi uzohorurira ku meza yanjye na ntaryo. Arasubira aramwunamira ati mbega je umusabyi wawe ninda n'indesho nari iki kundoresha ko n'ijisho kandi ndimbwa ipfuye. Yesu tugirire neza. Niri jambo tumaze iminsi turiko turiga, ejo twize ku kiziriko c'ubwihebe, ikiziriko c'ubwigunge, ikiziriko co kwiheba, kumva ko ubuzima bwawe atabyizigiro bugifise. Kindi kiziriko tugomba kuvugana ntabwo kiri kure cyane, iki ni mubyara wacu, umubanyi wacu. Tugiye kuvugana ku kiziriko c'amateka, ikiziriko c'amateka, ikiziriko c'akahise kacu. Haleluya. Ukurikiranye kumva iyi discours yari hagati cyangwa iki kiganiro cyari hagati ya Dawidi na Yonatani, kirerekana yuko Dawidi na Mefibosheti, urumva yuko Mefibosheti yari yarihebye. Haleluya. Yari yarihebye cyane. Haleluya. Ubuzima bwiwe bwari bwarashenjaguritse, gushenjagurika murabyumva? Gushenjagurika ninde adatahura icyo bisobanura? Murabyumva? Kumenagurika, gutabagurika, bwari bwarasanzaye, bwarahindutse ibisenzegeri. Yari yuzuye ibikomere mu buzima bwiwe, umutima wiwe wari waramaze gutagaza ibyizigiro byose by'ubuzima, kugeza igetekereza umuntu, umwuzukuru w'umwami. Kandi mwibuke yuko Dawidi imbere yuko ajya ku ngoma bari baragiranye amasezerano na se wa Mefibosheti. Dawidi ngo avuye kwica Goliyati,
Yonatani ngo abona Dawidi amuravye mu isi y'imwemu, amubona ko azoba umwami, amubona ko azosubirira se. Aramubwira ngo ndagomba tugirane amasezerano, tuze dusangira ubwami data atagihari. Haleluya. Yarumva ko igihe kimwe umunsi umwe azomusubirira. Bagirana amasezerano, kandi ayo masezerano si kuvuga ko icyo gihe bayakora Mefibosheti atariho. Mefibosheti yarahari. Mefibosheti ntabwo yavutse imbere y'uko amasezerano aba cyangwa inyuma y'uko amasezerano aba. Icyo gihe niho yari amasezerano yari yarayumvise. Yari yarumvise yuko Dawidi na Yonatani bazogiranira neza. Haleluya. Ariko se amaze gupfa na sekuru agapfa, bapfiriye umunsi umwe. Bibiliya ivuga ngo icyo gihe Sawuli urugamba rubaye, urugamba rukomeye icyo gihe, ngo ntiyaracumva ijwi ry'Imana, ntiyaragihamagara Imana ngo imwitabe. Wagera igihe ngo akoresha Urimu na Tumimu, ngo agerageza gukoresha ubupfindo kugira ngo amenye ko intambara aza kuyitsinda. Imana ntiyamwishura, iraceceka. Agenda kubaza abahanuzi, asanga abahanuzi nta bahanuzi basigaye mu gihugu. Agiye kurondera abapfumu, asanga abapfumu nawe yarabamaze, yari yarabisha gifise mwemu yera. Haleluya. Yari yarabisha gifise imbaraga z'Imana. Mumenye yuko Sawuli yatwaye imyaka 2 yemerwa n'Imana. Mu myaka 40 yose yatwaye, ntabwo Imana yamwemera imyaka 38 yose. Yemewe n'Imana imyaka 2 gusa. Haleluya. Umuntu arashobora kumubona umenga arakomeye mu maso y'abantu, aga imbere y'Imana atakiri kuri liste y'abakomeye. Haleluya. Icyo gihe Imana iramuheba. Sawuli ngo aja kuraguza, aja mu bapfumu. Agiye guhamagara imizimu, baramubwira ngo erega abapfumu bose mu gihugu warabamaze. Aravuga ati nimundonderere umupfumu kaza azi guhamagara imizimu neza. Baramubwira ngo yendori ari umupfumu azi guhamagara imizimu. Bacariyoberanya barajana nabo bana sirikare biwe canke abajejwe kurondera amakuru canke guperereza, baragenda. Haleluya. Uwo mupfumu ngo akoresha amareba yiwe, ahamagara umuzimu wa Samweli. Sawuli aramubwira ngo nagomba ndakusabe umuhamagarira umuzimu wa Samweli. Uwo mupfumu agira amakenga, aramubaza ati ariko wowe nturi Sawuli? Aramubwira ati wewe nkorera igikorwa gusa ndagutumye. Wagize gutya abona umutama aduza avuye ikuzimu. Haleluya. Iki kintu tuzokigarukako. Kiziriko c'imizimu. Nimwumve Sawuli yari yarapfuye. Samweli yari yarapfuye. Ariko bambonye live. Yari yarapfuye ariko umuzimu wiwe, umwuka wiwe uraduga. Kera akiri muzima yahora hanura ibintu bizima kuri Sawuli. Aramubwira ati nkiriho ntacyo nari narakubwiye. Aramubwira ngo Imana igushikanye ko ivyo yari yarakubwiye kwizokwa ku bwami bwawe kabuhereza Dawidi amuyoboka cyangwa umwana wiwe amuyoboka. Ngo ariko wewe mu minsi mike uzobura ahandi. Haleluya. Hari ibintu wihamagariye wenyine. Yagiye yarazi ngo agiye kurondera ubufasha. Bamwe baza yuko abantu baje kubapfumu atagenda azi ko agiye kurondera ubufasha, agenda azi ko agiye kurondera icyo mugirira neza. Ariko nta muntu icyo ndabikiretse, reka nzokiza kutaha ubundi munsi wacu hageze. Haleluya. Kiri muri ibi biziriko tuzoca. Aramubwira ngo iminsi runaka igeze uzobura ingaha nawe. Iminsi iragenda, Sawuli ngo acategwa n'abansi, acafata ajana n'umuhungu we Yonatani baja ku rugamba. Urugamba rukomeye cyane.
Yonatani baramurasa, Sawuli baramurasa ngo agira acikane. Aravuga ngo singwa mu maboko y'intakebwa. Ahamagara umusuku, ahamagara umusirikare yari ku ruhande rw'iyo, aramubwira ati fata inkota uncumite. Aramubwira ati sino kwica wasizwe amavuta, ntacyo no kubahuka. Sawuli bwiwe ngo acamubwira ati fata iyo nkota uyishire ku ruhande. Sawuli ngo acaye arayegamira, ishinze hasi iramusogota arapfa. Haleluya. Apfira rimwe n'umuhungu wiwe Yonatani. Tegereza umuhungu wari baragiranye amasezerano na Dawidi, bapfira rimwe. Dawidi ngo agize gutya abona inkuru imuzaniye amakuru ko Sawuli yapfuye. Ayo makuru ayumvise watangura kurira. Haleluya. Hari amakuru wumva ugasanga n'amakuru ajyana mu mutima, akica ubuzima bwawe. Uwo mwanya, iyo saha, Dawidi ngo aririmba indirimbo y'agacuranimba. Aravuga ngo we kuntu icubahiro cyatsinze ku misozi y'Igilibowa, ngo Sawuli na Yonatani nta cyabatandukanya mu kubaho kwabo kose, ngo no mu gupfa kwabo bapfiriye rimwe. Agira agahinda mu mutima, agira kabonge, kubera ko icubahiro cy'Imana cyatsinze ku misozi. Aravuga ngo uwasizwe amavuta yaguye mu maboko y'abatakebwe. Haleluya. Ubisanga hanyine muri Samweli wa mbere gice cya Samweli wa kabiri gice cya mbere muhereye ku murongo wa 17. Ku murongo wa 19 aravuga ngo atewe kuntu icubahiro cyawe cyatsinzwe ku mpinga z'imisozi yawe, ewe kuntu abahizi bawe baguye. Haleluya. Kuri 21 aravuga ngo yemwe misozi y'Igilibowa ntihagatondikime kuri mwebwe canke ngo hagwe imvura. Amateka aravuga ngo iyo misozi y'Igilibowa kuva uyo munsi n'uyu kugeza iyi saa tuvugana nta cyatsi kihamera. Kuva uwo munsi Sawuli ngo havumye, Dawidi ahavumye. Kuva uyo munsi Igilibowa waciye umusozi utamera, ntugira ibyatsi, nta mvura ihagwa. Kuva uyo munsi iryo jambo ryagize ububasha kuri iyo misozi. Dawidi yari yababaye cyane. Haleluya. Ngwewe kuni icubahiro cyatsinzwe ku mpinga y'imisozi. Murabizi yuko igicubahiro cyanyu n'amateka yanyu meza yatsinzwe ku mpinga z'imisozi. Icubahiro cyawe cyatsinzwe hehe? Icubahiro cyawe cyapfiriye cyo none kariye. Ngwewe kuntu igisagara. Aha ku murongo wa 23, ngwewe kuntu Sawuli na Yonatani bakundwa kandi arabanyagikundiro, nta cyabatandukanije mu kubaho kwabo canke mu gupfa kwabo. Barusha inkukuma kunyaruka, barusha n'intambwe gukomera. Satani ntagutinya imbaraga, Satani ntagutinya uburebure. Haleluya. Zigushobora gusanga ikigabo cy'imbaraga kijeya giterura ivyuma, mugabe indani muri cyo ugasanga ni fake. Satani yarakiwesheje imigozi kirakangana inyuma, mugabe indani cuzuye agahinda. Haleluya. Uzi yuko iki kintu nababwiye ejo cyitwa agahinda. Agahinda katagutinya ngo wimakiye. Agahinda nikagutinya ngo wambaye neza, nikagutinya ngo warayuriye wahaze, urajya ugahaga mugabo saa 8 y'ijoro ukabura amahoro, ukararurarira kandi ikintu cyose amafaranga ari kuri konte. Ngwewe kuntu Dawidi na Yonatani bari ntore mu ntambara, baragakomeye ngo mukubaho kwabo nta cyabatandukanije. Bari bafise imbaraga nk'izi ntambwe, bari bafise imbaraga nk'izi nkukuma, ngo ariko bapfiriye rimwe icubahiro cyabo cyaguye ku mpinga z'imisozi.
turagomba icyubahiro cyaguye ku mpinga z'imisozi tukigarura mu izina rya Yesu. Dawidi amaze kuvuga ibyo byose ku gice cy'icenda aravuga ngo ariko cyari ibyizigiro, reka mbaze ko arakana ko bakagisigaye mu muryango wa Sawuli ngo ndakagirire neza kubw'ineza Yonatani n'amasezerano twakoranye. Uyu munsi ugira amasezerano meza n'Imana azokwibuka wowe utakihari. Haleluya. Ntacyo bitwaye ibyabaye, ntacyo bitwaye umuryango uvuka. Biravuga ngo iki gihe Sawuli Dawidi amaze guhamagara Yonatani, amaze guhamagara Mefibosheti azi ibwami mugabo agifise amateka muri we yo kumva ko bidashoboka. Ntabwo yumva ko yosubira ibwami. Bwami yari yarahavuye, yari yumva ko bidagishoboka. Amateka yawe iwanyu haragukurikirana. Haleluya. Iyo upfa haravuga ngo jewe ndimbwa ipfuye gute. Sawuli yandoresheje kijisho, Dawidi yandoresheje kijisho, ndimbwa ipfuye. Ibitekerezo kubwira kuri imbwa wowe nyene ukiyita imbwa, ukiyita umuntu atakinazovamwa atakinazomara. Ayo mateka yiwanyu kuvuga watangura guharura iwanyu, watangura kuraba so, watangura kuraba ba oncle, watangura kuraba ba nyogosenge, watangura kuraba iyuva amateka yabo, ugasanga amateka atagira icerekezo na gitonya. Nawe ukuma kutazogira icerekezo, humura umwami Imana araguhamagaye kugira ngo yice ayo mateka yawe mabi. Haleluya. Ugasanga amateka yiwanyu ni mabi cyane. Mefibosheti agira ibwami mugabo ibitekerezo bikiriro debari. Sigushobora gushika ibwami ukagera mu rugo ukagera mu bintu byose mugabo ukagumana amateka yiwanyu. Amen. Bariki tukiye gusenya, tukiye kubomora ubuzima twakuriyemo. Ayo mateka mabi uyasenyure wubaka amateka meza. Ico kiziriko c'amateka. Muzosome Bibiliya iravuga ngo igihe Imana yahamagara Gideyoni ngo abe umwami cyangwa abe umugaba w'ingabo, yabwiye Imana ngo jewe nduwe inyuma y'indi miryango, nduwo mu miryango iciriritse, kuko mu miryango 12 ya Isirayeli yose ntihanganye imbaraga. Ariko Imana yarahinduye ibintu. Imana ntabwo ikiraba imiryango ikomeye, ahubwo iraba umutima ukomeye. Iraba umutima ukomeye. Amen. Uwo muryango uvamwo n'ataco wigeze ushikako utazwi mu gihugu no muri zone, umuryango w'iwanyu ntabwo bawuzi. Gihe kimwe nigeze nkiri umwana, nari mfise nk'imyaka 7 ndabyibuka, nk'imyaka 7 gutyo. Ikintu cyabaye ugifise imyaka 7 nigake ushaka kucira 5, undi uzofa umwana agifise imyaka akari kora kwiza imyaka 5 uzokwirinde kumukorera ikosa. Igihe n'umwana bafise servo yo kwakira ikintu cyose abonye, servo yiwe ibika kujya kwa computer yiribagira yashobora ama virus. Ariko umwana mutoya w'imyaka 5 kugera ku myaka 10 gutyo ntuzumugirire nabi, kuko ikintu cyose umukoreye arakibika mu bwonko. Haleluya. Twara ahantu mu mirima turiko turasarura ivyema ibiyoba. Muri uwo murima twarako turasarura arana biya bita gutobora ikaranga ivyema zitwa ikaranga iyo bazikaranze. Ivyema bijya bibisi byo mu murima. Harimwo ubwoko bumwe nitwo basuzugura ubu barakomeye, ariko muri ico gihe bari basuzugura abo bita abasangwa butaka, abatwa. Bazaninja gutujye hajya hageze gufungura imvange bazana mu murima. Haleluya. Imvange sinibazijana mu murima, ufata ibiharage n'imyumbati n'ibitoke ugateranya nivyo mu murima. Nivyo nkunda kubwira madame, ibi bintu nivyo mu murima unzani nivyo kuja mu murima meranje kubishira mu gifaransa bishira mu Kirundi bavuga guti nchange changa ni Kiswahili. Haleluya.
baratuzanira indya acavuga ngo yatwebwe nimudushirire ku kibabi. Amateka yakuzi wabo barira ku bibabi ngo nimudushirire ku gitoto. Babazaniye amasahani, bazanye ibintu byose ngo musangire n'abandi, ariko bo baranze ibitoto, amababi y'ibitoki. Kubera ko wakuzurira mu mababi. Haleluya. Kamvuga iki kintu ntimumbone nimwacibaza nko kwiyemera. Hari ikintu jewe iyo ndakibonye mu nzu numva wapi ana amasahani y'ibati iyo yishize ku meza ukasa ubugari zunguruka gutya nk'inzu. Nakuze arizo turira insange ni Bujumbura na yanabwiye mada iyi sahani je nayo nkeneye hano ku meza. Urakata ubugari igacigira guki gacandika 80 km/h. Ayo mateka ya kera turayanse mu izina rya Yesu. Wawe warageze mu muji, warageze mu gisagara, hindura mindset, hindura ibitekerezo, hindura ubwonko. Ngo niko twakuzi wacu bimeze. Ayo n'amateka yiwanyu. Icyo ndikiziriko cy'amateka ukwiriye kugica mu izina rya Yesu. Ako bintu ntabwo mu byo. Ari ibintu ukwiriye kwanga kandi birashoboka. Haleluya. Abandi nabo barazikuye ku mezi wabo baca bazihishira abakozi. No. Kura mu rugo nimba wayikuye mu rugo nive mu rugo igi. N'abakozi nibo ciro yenoze. Abakozi s'abantu kubiki ubuto bicira uwo muzi nabo bagasahani keza nabo bari. Haleluya. Abarundi baciye umugani ngo bana n'inkende ugapfa wurira ibiti. Abantu bafise ubuzima kera byanse ko babuheba. Imana ikaguhezagira, ikaguha ibintu byose, ikaguha imyambaro myiza, mugabo ukaguma ufise utuntu two muri Ancien Testament ukatubika ngo tuntu tw'amateka ngo twozoguma nibukirako toshapo mu mutima. Urabizi ko ubwo buzima bubayemo ngo akagahuzu sinzogata, uzi ko kabaye ikigirwa mana wakanzoguma nda. Ibintu bimwe dukwiriye kwanka. Ega ibintu bidasaba isengesho, bisaba kuvyanka ukabikuraho. Imana yakwibutse kubera kugeze mu muji, igarukire ko wica amateka yiwanyu yicishije ibikorwa. Umukozi w'Imana umwe yapfuye yavuze ijambo, iryo jambo narishize mu bitekerezo. Aravuga ngo idayimoni ntipfa, ngo ariko ari giwidepasa ukayizengereza. Daimon ukayizengereza ukaza wambaye neza, ukajanisha kuva ku kirenge ukageza ku mutwe. Abadaimoni bakuraho bagacanga nikigwa. Imana niba yakwibutse ugira ikintu ukora gisambura amateka yiwanyu. Hari umukozi w'Imana yatwigishije hano atubwira ngo jewe igihe Imana yampa imodoka, Imana yaramuhaye ibeni igikamyo shaka n'igipakira amabuye, yakiduganye iwabo. Yakiduganye iwabo ku Gatumba. Aravuga ngo naho batumva barabona. Ega naho batumva barabona ko Imana ari cyo yakoze ku buzima bwawe. Ninumva ariko amaso arabona. Turagomba ngo igitsiko cy'amateka gicike mu izina rya Yesu. Cyiyambure. Imana yakugiriye neza, ikakugirira amahirwe. Igarukire ko enjo umunsi umwe ugende nawe ugende mu karesitora keza ngo noba nihombesheje. Igarukire ku munsi umugende vuga ati nyokereza aka brochette poisson, wokesha aka brochette ku kifi kararyoshye. Mu mateka yiwanyu warigeze ukajya ifoke ugira akantu koze
kamenagura amateka utiriwe urasenga, kabomagura amateka y'iwanyu utiriwe urasenga. Asema haleluya. Wakuze mubayeho ubuzima bwo guterateranya, ibintu byarahindutse. Ufise amafaranga ugasanga umuntu afise amafaranga mugabo yapfanye inzara. Irobo y'amata afise 10,000 mu mufuko, umuntu akicisha inzara afise amafaranga. Cyo ni kiziriko ngo nohomba, udahombye uzopfa kandi uzobisiga. Igarukire ko ufungure wica amateka. Wawishwe n'inzara ukiri wanyu, n'uyu munsi umaze kuronka amafaranga wishwe n'inzara, mwabaye gute? Abagire gutega mw'abantu b'Imana. Amateka mabi yose wabayemwo nukwiye kuyemera, ukwiriye kuyanka. Ugasanga umuntu yicaye muri Amerika, muga amateka yiwabo baricaranye muri Amerika. Haleluya. Ntajya gusumira muri supermarket nziza, ajya kurondera ibyavuye muri Afrika, ngo twiwacu muri Afrika nitwo turyoshe, twa market tuzimbutse. Imana yaraguhezagirwa amafaranga mugabo wama muri caguwa kandi ufise amafaranga, ngo kugira ngo ure nyinshi ukagura ipantaro imwe, amafaranga yovemo ipantaro imwe ukayagura ipantaro 8. ngo no bamombeje ngo nambara ipantaro y'80,000 wepo. Ayo n'amateka yaso, ayo n'amateka yaso na sokuru. Uyu munsi ayo mateka namenagurike mu izina rya Yesu. Abandi nabo gasanga bafite amateka komora kuri se yarabaye ubuzima bwo kwikunda. Nawe urikunda, ufise umwuka waso. Umuntu akagenda mu kabare wenyine asize abana mu rugo, kubita 100,000 amabrochette n'inyama zimeze neza amaragu, akaza turimibe mugabo abana bari yisombe. Ayo n'amateka ya nyoko wawe na so wawe, ukwiriye kuyiyambura. Ariko bari bameze. Fata abantu basohoka ugende ubanezereze, ubereke ko mwageze mu gisagara, bacane ku musenyi ubereke. Abantu b'Imana mwabaye gute? Ibyo so wawe atakoze byiza wewe ubikore. Amateka ntashobora kwemera yuko ukurikiza amateka mabi, ariko ibintu byiza hindura ibintu mu izina rya Yesu. Hindura mindset mu izina rya Yesu. Hindura uko abantu bakubona. Haleluya. Ngo no bamuhombye, ngo nguri kiato majana 2 ngo wowe urayumva. Je ndaza umuhungu twakuranye kandi bafise amafaranga, sinzi ko byo byarahindutse, ariko n'ubuje naza ko bikimeze ko je mu nagasura kadahinduka. Ugasanga umuntu aguma yumye ameze nk'ikijumba, ameze nka tangawizi, arumye kandi ufise amafaranga. Tangawizi, umuntu ameze nka tangawizi kandi afise amafaranga. Akamayoneze ntujya, ngo mayoneze ya 25,000. Ndakwereka impamvu. Nta kayashu wigera ubira, nta bintu rufise mu mubiri. Wowe wogira kayashu gute? Nta kamayoneze ujya, nta vyamwa ujya, ngo apo. Wakuze mu givyamwa rimwe mu mwaka y'imyembe yeze wanyu. Iya mavoka yeze ku giti wanyu no mwayamura iya aheze. Pwa. Naho nyene mwara yajya kugeza igihe bagutera ingwara mukayajya nabi. Kaya gwera. Iyo n'amateka yiwanyu. Haleluya. Hindura ibintu, ugenda ugura agapome ugashiraho, ugura kembe ugashiraho, ugura agacungwe ugashiraho, ugura hanyuma ukatagure kujya abasirimu bagira. Tangura wimenyereze kuba boss, kuba umusirimu. Ntabwo bisaba menshi, 10,000 byo bigukorera byonyene. Nawe uje ku meza uvuga ati Yesu gira neza, uri umwami mwiza. Ayo mateka bayita sezo. Okay. Ari amateka udakwiriye kwemera. Ubundi mukobwa umwe nango yari umukobwa mwiza cyane, ariko ngo yari yakuriye mu ishamba. Muri abandi narimeje kuvuga ngo abahigi kera abami barafise abahigi bagenda kuhiga ibikoko bakabazanira. Ngo baragenda mu ishamba basanga uwo mukobwa mwiza cyane ari kabumba, ari mu ishamba. Baravuga ngo twabonye umukobwa w'igitangaza, mugabo aba mu ishamba n'umubumvyi.
hariho agati mwamubonye umukobwa mwiza, ati muzi ko umukobwa mwiza wose mu gihugu ari umwami, kena mumunzanire. Baragiye baramuzanye, bamugejeje ibwami, bamukura iyo myambaro yari yambaye uducocegwa yaheze, bamwambika imyambaro myiza, amakanzu meza, ariko arababwira arabongorera ati nimudute utwo ducocegwa, nimudute. Mugende mutumbikira inyuma hano, hari ubuzima dukwiriye kuvamwo tugahita tunaturira n'ibyo twagenderamo, tugahita ngo baragenda baratubika utwo ducocegwa yahora bumbiramo, agahengera umwami agiye mu ngendo, agaca abwira babasuku zanshoreke timugende mwishamba munzanira ibumba, bagaca bagenda bakamuzanira ibumba, agaca subira inyuma y'urugo akambara twa ducocegwa twakera, akabumba zo kujana hehe. Bantu b'Imana, ikintu kigoye si kitwirukako, ariko ikintu kigoye cyane ni kitwirukamo. Deliverance y'ibitwirukako iroroshe, ariko deliverance y'ibitubayemo irakomeye cyane. Mu minsi imbere nzobigisha ikiziriko cy'ubwonko, muri biziko 50, ikiziriko cy'ubwonko mu bwonko. Bagenda barabwira umwami ati rega mwami burya hari icyo utazi, wa mugore wawe nawe wamukuye hariya mu ishyamba acabumba ati murasaze, umugore wanje umwamikazi noyaje nibibaza tukubwiye ukuri uzofata umunsi umugiye uce ugaruka utagisha ikinama kugira ugaruke tuzokwereka wagize guki. Asanga ari karabumba amazizo uri mubi ni wewe cyangwa ndacanganikiwe, nakugiriye neza, ibyo nakugiriye byose ntabwo uri kurabibona. Yaraje ibwami muga amateka yo mu ishamba amugumamo. Haleluya. Ziko Satani ashaka kubwira ngo genda ukizwe, mugabike ikiziriko cy'amateka uzokigumana, kaguma mu buzima bw'iwanyu, ubuzima so yarimo, ubuzima mama we yarabayemo, sogokuru we yarabayemo, ukabugumana kandi uri mu rushengero, uri bwami mugabo cyane mu mateka yo mu kibira. Haleluya. Ngaje nkundi kijumbo cy'amaganda haryosha ifiriti reka kubesha, ayo n'amateka y'Iwanyu. Karavyuka ejo hazovyuka nako gukumbura impeke, ejo hazovyuka ko gukumbura akayeri, ejo azokumbura urwagwa umwako. Ibintu bimwe dukwiriye kwanga utwo twarturorero kugira ngo ndakwereke ko wowe nyene office ububasha bwo kwiyambura ibintu bimwe ntiriwe ndagusengera. Ukama munzu ukarira ngo jewe ngo naco maze ngo je naco ayo n'amateka ngo naco ayo n'amateka yiyambure uvuge ngo je ndi umugabo, jewe ndi intwari, ivyo watura n'akanwa kawe Imana irabiherekeza. Haleluya. Ivyo watura Imana yabwiye Isirayeli ivyo mwivugiye ivyo nzobakorera. Uri kuvuga iki muri ibi bihe? Mwabantu mwe muzirizwe n'ivyo biziriko vy'iwanyu. Iki kiziriko ni kirekire cyane, umuntu yogisobanura iminsi myinshi, sinorongo nkunda gisobanura mu iminsi 3 mwaya masaha mu minota 30 45 cyo gikubisa ubuzima bwacu. Urazamuka ukagera osome, ukagera hariya ku gasongero, ariko amateka y'Iwanyu akaguhamagara akagusubiza hariya muri zone yo hasi ugasubirayo. Amateka akakubwira ati wowe aho wageze nkande, wewe ninde yaguhaye uburenganzira bwo kuhagera? Manuka garuka. Amateka kongera akaguhamagara ugahuruduka. Uyu munsi cyo kiziko turaciyambura, bikunde duhagarare mu byacu, bikunde duhagarare mu mugisha wacu. Haleluya. Te wigirira nabi ufise reka nababwire ufise nationalité nshasha
tekereza umuntu ari muri Amerika afite nationality ya Amerika mugabo akagumana mu bitekerezo ko ari mu Burundi. Haleluya. Uri i Burayi, uri Canada, mugabo amateka yiwanya aguma guhonda. Nta kintu nakimugerako, amateka aragukwega. Uyu munsi turiyambura ivyo. Uriyambura ivyo. Mwumve, Dawidi abwiye Mefibosheti, timore nzokugirira neza kubw'Imana. Ntabwo yamugiriye neza kubera akamukunda, ariko yamugiriye neza kubw'Imana. Uzokugirira neza, uzomwivuga ubugira kabiri, ariko bwa mbere uzobanze wivuga Imana, niyo yamukoresheje. Kira kiumbe icyaremwe cyose gifite umutima wo kwikunda. Ninakugirira neza, ntuzomore ko yegena kugiriye neza, uzobone ko ari Imana yakugiriye neza. Imana yanciyemo gusirankoresha, ariko sije nakugiriye neza. Naka ngo yanyambise, yakwambitse iki? Kwejo yo kujana kuri televiziyo akakuvuga ngo kagera nigenda kambika, nigenda kagaburi. Imana ni kwambika, nita kubonera ubusa. Imana ni igufasha, nita kubonera ubusa. Ariko abantu arakugirira neza, ejo rugahinduka uruvugo mwibarabara. Abantu ni babi. Haleluya. Umuntu sonza akavuga, wahaga akavuga, wambara neza akavuga, wambara nabi akavuga, wagira mariage akavuga. Ngako kagize mariage ngo kazoronga umwana ibaze, ngo karakuze ngo kazorongogo, bakabona urarongogwa, warongogwa nibihe wavyara tuwa twana ntuzokura, ariko kubera ubuntu bw'Imana ugakurira. Biriya ngo nk'ikirungu mu mahwa, niko mukunzi wanje ameze mu bandi bakobwa. Umeze nk'ikirungu mu mahwa, urabayeho kandi batipfuza yuko ubaho, batipfuza yuko ubaho. Ngo nk'ikirungu mu mahwa, niko mukunzi wanje ameze mu bandi bakobwa bose. Ubayeho batipfuza kubaho, buraca batipfuza yuko buca, ariko kubera umugambi Imana igufiseko bugaca kandi buzo atura ibyiza. Nzasubiyemo ikintu narakivuze hano, gute watura ibibi kandi hariho ibyiza. Atura ibyiza, uvuge ngo nzoba umugabo, nzoba umudamu mwiza, nzoba umufasha w'abandi, nzoba amaboko y'abandi, nzoba akanwa k'abandi, nije nzobazamura, nije nzozamura umuryango wanje. Kubera iki watura ibidashoboka kandi ibyiza bihari? Aho so watageze wewe wohagera, aho sogokuruza wawe atageze wewe wohagera, kuko muri wewe hatemberamwo DNA y'Imana, DNA ya Yesu. Muri wewe hatemberamwo amaraso ya Yesu, hatemberamwo ADN ya Yesu. ADN yawe ni Kiriyaso, ariko bise ADN y'Imana. Uyu munsi uze gufata abana bawe ubicarike, ubatureke ibyiza, ubatureke ibyiza. Wagerageje ko batura kibibi cyane, ubatureke ibyiza. Wowe ndabambuye umuryango twavukiyemo, uyu munsi ndabambitse undi muryango mushasha wa Yesu, cyangwa mushasha wa Kristo. Haleluya. Kiziriko cy'amateka sengura visa kantu kagapepu kakurimo, mugabo kurikiranye ako gapepu karafise icicaro, gafise eta majoro yako kwa sogokuru wawe, na gapepo kakurimo. Uragerageza ngo uzamuke ngukizwe, ariko ako gapepo kakakumanura, kakakwankira. Reka dusenge, muhagarare dusenge, twiyambure. Umwanya uragiye, umwanya uraheze. Nimba uri kurafashwa n'ijambo ry'Imana, zamura ibiganza gusa, uzamura ibiganza guca imbere y'Imana. Mwihaguruke, muze duhaguruke, cyo munyarutsa kugira ngo dusenge Imana. Tuzamura ibiganza tugire guca. Semene, haleluya. Uyu munsi urabahoka, uyu munsi urabamushasha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi urinjira mu mateka mashasha. Ayo mateka wakuriyemo urayiyambura, ayo mateka wabayemo urayiyambura. Ntabwo nyumbise ubuzamuye. Haleluya. Mbere ko dusenga dukorera Imana,
fatisha ikanwa dukorere Imana mbio data mu izina rya Yesu isengeye amashikanwa nibigira 10 hezagira umuntu wese agiye gutanga umugirire neza mu izina rya Yesu amen. Keneye envelope baraguha envelope protocole hafi hari protocole hafi envelope arukeneye envelope arurimo keneye envelope baguha envelope ushiremo indicien. Haleluya. Muko wese hagarara gato wewe masuye kwicara murarusha kakanye nta kibazo mufite cy'umugongo. Imana irambariye ngo ndakubwire ngo muri iki gitondo ikiziriko c'amateka cyari kibosha ubuzima bwawe kiracitse. Ikiziriko ciwanyu kikuziritse kikugukurikirana kituma utaruranirwa. Ugiye cyose uzamutse hejuru gatoya hacabaho ikintu gituma ushita ugatangura azero. Imana irambariye ngo ndakubwire muri iki gitondo itarike y'uyu munsi ya gatandatu kwezi kwa gatatu ico kiziriko kiracitse, ico kiziriko c'agahinda kiracitse, ico kiziriko c'umubabaro kiracitse. Imana iguha intango nshasha, Imana iguha rufatiro rushasha. Guhera uyu munsi ugiye kubona ibintu byose by'iparametra byitondeka byiyubaka mu izina cya Yesu. Subire mu kibanza dusenga Imana. Ora Imana avuganye nawe, ndaguhanuriye nawe ico kiziriko cyari kikuboshe c'amateka yiwanyu cyakahise kiwanyu. Reka kuguma muri kahise, uri muri preza, uri muri leo ni muri leo ikiri leo misi heza cyane menga no niyo isiroga bafise siroga ivuga ngo ejo sikera ejo n'uyu munsi. Yo niyo siroga yabo, ejo sikera ejo s'uyu munsi, ejo n'uyu munsi. Ejo kuri wewe sikera ejo hawe n'uyu munsi. Ibyo warukeneye ubihawe uyu munsi nyene mu izina rya Yesu. Ibyo wari wasengeye ubihawe nyene uyu munsi mu izina rya Yesu. Ibyo wari wasabye Imana ibiguhawe uyu munsi mu izina rya Yesu. Ejo uzoba uri kubigenderamo, ejo uzoba uri kubigenderamo. Ejo bazokuraba batangari, ejo bazokuraba bumigwe, ejo uzoba wahindutse kuko byahindutse uyu munsi. Amateka yawe ahindutse uyu munsi, ubuzima bwawe buhindutse muri iki gitondo. Wonyenero kazamura haleluya. Zamuri biganza Uwiteka Imana ihambaye, Uwiteka Imana ikomeye. Senga wiyambura ico kiziriko, senga wiyambura ico kiziriko, senga wiyambura uwo muryango, senga wiyambura iyo koti, senga wiyambure, senga letelemo. Mefibosheti aravuga ngo ndimbwa ipfuye kandi ari umuntu w'umugabo. Nawe wiyisimbwa, nawe wiyise umwavu, nawe wiyise udashoboye, biciye mu mateka mashasha ubuzima bwawe buhinduke. Iyambura iyo ngwara yiwanyu, izo ngwara zigikukurikirana zo mu muryango iwanyu ziyambure mu izina rya Yesu. Uri umwana w'Imana, uri cyaremwe gishasha, waravutse ubwa kabiri, ntabwo ukiri kondane n'imizimu yiwanyu. Iyo mizimu y'abakera, iyo mizimu ikigukurikirana basokuru na basogokuruza nibakurekure mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ebo shando mini abaye, rekura, rekura ningoga, rekura, murekura n'umwana w'ego taido sheko taimini. Rekura, 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 lobo shiko tayamanda. Rekura, robo sheko tai ritalamo telebo shikos. So wawe yari imboregwa
nawe nutegerezwa kuba imboregwa. So wawe yari umusambanyi, nawe nutegerezwa kuba umusambanyi. Mama wawe yari indaya izwi mu gisagara, ibyo bintu byiyambure mu izina rya Yesu. Nyoko wawe bari bafise ukuntu bamwita mu gisagara, biciye mwaya masengesho. Iyambura uwo mwuka wa mama wawe, iyambura uwo mwuka wa mama wawe, iyambura uwo mwuka papa wawe, iyambure. Iyo mwuka ntukataka abana bawe, iyo mwuka ntukataka urugo rwawe. Lobo sheketelemo ritalashatalabo riteketeketeke. Tutageze ko byo umuryango utageze ko urabigera ko, ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Imana iri kiranyereka ibiziriko bicika, ibiziriko by'amateka bicika, ibiziriko byo kudatera imbere bicika, ibiziriko byo kudacuruza bicika, ibiziriko byo kutiga bicika, ibiziriko byo kutaronka akazi bicika. Mana mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe, ndasengeye mu bwoko bwawe, ndarema ikintu gishasha. Papa wawe ntiyigeze afata urugendo ngo yurire indege, wowe uzoyurira mu izina rya Yesu, wowe uzoyurira mu izina rya Yesu, wowe uzoyurira mu izina rya Yesu. Sana nyoko nibigeze bubaka inzu nziza, ariko wowe uzoyubaka mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, ndakuye uwo mwuka w'iwanyu mu izina rya Yesu. Kira ubuzima bushasha. Mana urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu aliye hai. Zamula haleluya. Umunota umwe dusubire mwaye majambo. Vuga ngo mwami Yesu, nditandukanije n'ivyambaye ko byose, nditandukanije n'ibyo bagendeye mu iwacu byose, nditandukanije n'amateka y'iwacu yose. Kuva uyu munsi ndihoriya, ndimatanya, ndihuza n'amateka mashasha mu bwami bw'Imana. Kuva uyu munsi mbaye musha, ndazutse mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi kuri Yesu. Haleluya. Nimba wafashijwe shimira Imana utele haleluya. Nimba wafashijwe zamula haleluya. Tabinginze mutangariza abantu amakuru y'ivyabaye, mwabwira ati mwabantu mwe ibintu byahindutse, sibisa amateka yayandi mwari muzi, fisa amateka mashasha mu izina rya Yesu. Mugendane n'Imana. Yesu abahezagire.